mu gihugu cy'u Burundi. Kuri iki gicamunsi Guverinoma y'u Burundi yatangaje ko Perezida Pierre Nkurunziza yaraye yitabye Imana aho yararwariye mu bitaro bya Karuzi nyuma yo kugira ibibazo by'ihagarara ry'umutima. Itangazo rya Guverinoma y'u Burundi rivuga ko Pierre Nkurunziza yagejejwe muri ibi bitaro kuwa gatandatu w'icyumweru gishize atameze neza, aza gukomeza kuremba. Kuri wa mbere mu masaha y'ikigoroba nibwo umutima we wahagaze ahita yitaba Imana. Pierre Nkurunziza yitabye Imana nyuma y'iminsi mike General Evariste Ndayishimiye amusimbuye ku butegetsi nyuma yo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu. Ku murongo wa telefone mugenzi wanje David Nzabonimpa avuganye n'umuturage uherereye i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, atangira amubaza uko kugeza ubu abarundi bakiriye iyi nkuru. Ego turavye kumengo abantu benshi ntavyo bari bwamenye mugabo ndiko ndaraba mu gisagara ndabona ko hariko haba muvuma cyane nkuko umenga abantu bariko barataha ari ku bwinshi. Ubu ndiko ndaraba ndi hagati mu gisagara ca Bujumbura ndabona kumenga abantu hari muvuma cyane bagomba umengo nabariko barataha, ahandi naho kabona ko abandi bariko baragenda batabona ivyo bavyabaye batarabimenya kuko iradiyo nkuru y'igihugu mu mwanya n'amaradiyo yigenga mu makuru ya sasa ntaco biriza bivuga ko ubu tubona itangazo rya leta ririko riratembera ku WhatsApp ririsinye. Nibaza ko n'amaradiyo aza kubivuga mu nyuma, rero bitaravuga ku maradiyo abantu benshi amatelefone n'abatayafise nk'izo nkuru badashobora zimenya. Mugabo ubu unye ko biriko biramenyekana bagaca mu telefone n'ababwirana, urabona ko hariho movement y'abantu menshi n'ubwoba nyene, mugabo nta kintu kinini ubona nta kirahinduka cyane. None kubasa naho bamenye, urabona ni inkuru bakiriye bate kuba batakaje umukuru w'igihugu cyabo warunatanze ubutegetsi ku mahoro? Urabona ko ari umubabaro abantu benshi bakibibona, urabona ko bahindutse, ukabona kumengo nisanganya rishitse batari biteze ko vyoba mu maso. Rero baravye bose ubona ko batangura gusanuka bakibibona, abandi nabo bagatangura kuvuga ngo ivyo nivyo kazamva ko abantu baguma bazanye umengo ntibaravyemera. Mugabo hanini uravye n'umubabaro kubona mukuru w'igihugu yitavye Imana, kandi ari umuntu yaheruka gutanga ubutegetsi mu mutekano, kandi akaba ari umwana w'umuntu. Urabona umuntu yapfuye ari we wese uko biri kose n'umubabaro. Ico nico kinini cyo ubona mu bantu. No kuvuga n'ababibonye ntago barabyemera neza ko ari byo koko. Kuri urabona ko babigumanamo amakenga, ngira ngo baza benshi kuvyemera ko bavyumvise mu maradiyo, mugabo hariho abo wereka bakabibona canke bakavyibonera kunuzeye ku WhatsApp, ukabona iyo communique ukuntu irisinye, ukuntu irikirasigura byagenze kugira yinjire ibitaro no gushika no munsi asandavye ejo niko banditse jo après-midi. Urabona ko ubu bari kwara bamwe babitahura kandi nabo bagumana kangono no kumengo cyo batarivyo. None nkawe turebe nkawe nk'umunyagihugu, wowe ku giti cyawe ndaturebye kureba abandi muri rusange, wowe ku giti cyawe wabyakiriye ute? Jewe navyakiriye n'umubabaro kubona gukibuze mu gihugu, umubabaro kuri jewe n'umubabaro, eka ndumva ko ari ibintu bishitse mugabo bigoye gutahura. Mugabo nta kundi ku rugendo, ku nzira y'urugendo umuntu aravuka agakura ibikorwa akagera igihe uhoraho amukenera akamuhamagara. Aha jewe nk'umuntu yemera camvuga ati umunsi w'ura warugeze wari uyu, kandi murazi ko kwisi urupfu rugoye gutahura, mugabo uwemera avuga ati umunsi w'umuntu ugeze ntagisubira inyuma. None nk'umunyagihugu wowe utari mu rwego rwo rwose rwa politike cyangwa ngo uyoboye umuryango wariho wose, nk'umunyagihugu icyo uzirikana cyangwa wibuka ku mukuru w'igihugu cyanyu witabye Imana mu buryo butunguranye cyaba ari igiki? Ego ikintu hanini ndamwibukira ko yari umuntu yateje imbere ibintu by'inkino. Cyo ni ikintu ca mbere kweri ndamwibukira ko, kandi yari umuntu yahimiriza
abanyagihugu gukora, ababwira ko bokora kwiteza imbere bonyene, ko iterambere riri muri bo amarigasubira kuri bonyene. Ico niyo principe nkuru jewe ndamwibukirako. Yego. Nimba nta kindi mwatubwira bijyanye n'akababara abanyagihugu bafite twasoza. Yego, kuri twosozera mvuga ati abanyagihugu twigumye, turabuze umukuru w'igihugu w'intwari, umubabaro ugabo no kwigumya, tubandanye tudakize. Murakoze cyane kandi mukomeze kwihangana no gukomera. Yego, murakoze namwe. Reka rero natwe dukomeze twihanganishe abarundi kuri ibyo byago bagize. Urujya n'uruza rw'abantu. Nubwo nta gihugu cyo muri East African Community cyari cyashyira mu bikorwa amasezerano y'ishoramari, iyi raporo yerekana ko ifaranga ry'u Rwanda ari ryo rihagaze neza mu karere, mu gihe Tanzania iri ku isonga mu kugenzura ihindagurika ry'ibiciro imbere mu gihugu. Muri rusange rero iyi raporo yerekanye ko ibihugu bya Afurika bitarihuza neza. Umuryango uhuza ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC ukaba ari wo ufite amanota make mu bijyanye no kwihuza bitewe n'icyuho kinini ufite mu bikorwa remezo. Umugabane wose wa Afurika ufite amanota 0.327 ku inota rimwe mu bijyanye no kwishyira hamwe, agendewe ku bintu 16 birimo koroshya urujya n'uruza rw'abaturage, kwihuza mu bucuruzi, ibikorwa remezo n'ibindi bikorwa by'ubukungu muri rusange. Kuri ubu abaturage b'u Rwanda, Uganda na Kenya nibo bashobora kugenderanira ku ndangamuntu gusa. Noneho reka